Mbega mwari mubizi yuko ubwoba nabwone bushobora kuba imana y'umuntu? Mbega mwari mubizi yuko ubwoba bushobora kurongora umuntu? Mbega mwari mubizi yuko ubwoba buhora bushaka kwigira uburongozi bw'ubuzima bwacu? Ugasanga ubwoba buragutumye kunyegeza, ubwoba burakubujije kugwiza ico bakagombye kugwiza kubera ubwoba. Igihe abandi bahagurutse bakagwiza, uyu mugabo yavuze ngo kubera ubwoba nabitse. Ndashaka kuvuga ngo iyo Mpwemu Yera arushiriza kuzura ubuzima bwawe, bamwe mwarabatijwe muri Mpwemu Yera, ariko Bibiliya tubigisha ibintu bibiri. Hariho kubatirizwa muri Mpwemu Yera, hariho no kuzura Mpwemu Yera. Kuzura Mpwemu Yera ni igikorwa kiri constant, ni igikorwa gishishikara, kijaye na communion n'ubucuti n'ubusabane ufitaniye na Mpwemu Yera. Reka kumbwira ngo ndavuga mu ndimi, urashobora kuvuga mu ndimi ariko kandi ukaba warumye quelque part kuko utashishikaye kudevelopa ubucuti bwawe na Mpwemu Yera. Haleluya, haleluya, haleluya. None nikiye kizotuma ntaraba situation yo mu Burundi ngo inconditione? Nikiye kizotuma ntaraba ivyo ndiko ndabona hama ngo je nincinyiza canke ngende kubika talent ngo ntiharagera ko dukorera Imana, ngo Imana ibanze ihindure situation? No. Hariho abantu muri mwebwe Imana yahamagare muri situation zigoye kuko murafeza partie ya solution y'ikibazo abantu bariko baracamo. Yesu ashimwe cyane. Reka rero kubwoba bukubwira ngo bika ahubwo multiplier, kuko so ubujagiye kuza kandi azokubaza ngo ico naguhaye wagikoresheje iki.